Ninde agenzura ivyiyumviro vyawe utabizi? Woba warigeze wiyumvira ko ivyiyumviro vyawe vyose ari ivyawe? Ko ivyo ukunda, ivyo wanka n'ingingo ufata buri munsi biva mu mutwe wawe gusa? Ariko reka nkwibarize ikibazo kimwe. Wobwirwa n'iki ko ata wundi ariko aguhitiramwo ico wokunda canke ico wokwanka? Raba buri gitondo uko uvyutse, ikintu ca mbere ukora ni gufata telefone yawe, ugatangura kuraba amashusho, gusoma amakuru no gukurikirana ivyo abantu bavuga. Ushobora kwibaza ko uriko uraryoherwa gusa, ariko uko urushiriza kubibona kenshi niko bitangura guhindura uko ubona isi. Kwamamaza kuraguhitiramwo ivyo ugura, imbuga ngurukana bumenyi zikaguhitiramwo ivyo ubona, abagenzi n'abakwegereye bakaguhitiramwo kwemera ikintu kanaka ari ciza canke ari kibi. Buhoro buhoro ugatangura kwemera ibintu utigeze uhagarara ngo ubisuzume. Ubwonko bw'umuntu burashobora kwemera ikintu iyo buguma bukibona canke bukumva incuro nyinshi naho coba atari c'ukuri. Nico gituma hari abantu bemera ibinyoma imyaka myinshi, kuko gusa babisubiriwemo kenshi. Rero ikibazo si ukumenya vyinshi gusa, ikibazo ni ukumenya uri gutuma uvyemera. Igihe cose ubonye inkuru, ikibazo canke iciyumviro, banza wibaze uti: iki ciyumviro ni icanje koko canke hari uwakinteyemwo ntabizi? Ntukemere ibintu vyose uko biza. Soma, rondera amakuru ava ahatandukanye, tegera impamvu, ntugendere ku marangamutima yawe gusa. Kuko igihe utitwararitse ivyinjira mu mutwe wawe, hari uwundi ashobora gutangura kuwukoresha nk'uko ashaka. Ubu rero ndakubaza ikibazo kimwe gusa: ninde agenzura ivyiyumviro vyawe utabizi? Nimba iki kiganiro caguteye kwiyumvira, sangiza abandi kandi ukomeze gukurikirana Ijoki Talks kugira ngo tugume dutohoza ukuri kwihishije inyuma y'ivyo tubona buri musi.